agacambara umutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera rero genda uravye akunda urukundo nawe ivyo yanka nawe uvyara. Uno musi rero ni umunsi uri special ndabaha ikaze abatumire bacu batwidondore baduha umwidondoro ukwiye. Ntacyo nagize ari Sesania mu buzima busanzwe ntaco nkonanirwa muhira nta kazi mfise ego tukaba turi kumwe n'umufasha wanje ngira muramubona hariya ahantu vyagiye aranaberewe wabimubwiye wamubwiye ko abereye Gasami bimubwire dade waberewe murakoze cyane je nitwa Nyongabire Eric alias Simple ego mvuka Ngozi Maramirundi Busika komine Busika professor Mbani Ngozi ego mubizima busanzwe jewe gende umunyabukorikori je nkora buri kintu cyose bonye ko cyonyingiriza ifaranga ico nico tubikana gende umunyabukorikori mu cyamake nuko rero tuje mu buzima bwanyu busanzwe twagiye tubabona ku ma réseaux sociaux mu buzima busanzwe bwanyu twagiye tubona inkuru turumva ngo wagiye gusaba no mwigeme novuga mwiza cyane uragenda kumusaba ariko reka mpere kuri we nkuko twatanguye imbere utaramenyana na Eric mu buzima bwawe wari wipfuza kuzohura n'umugabo ameze gute wari wifuza umusore ameze gute mu buzima bwawe warigeze wibwira ko hari umunsi wumva wokundana n'umuntu agendana ubumuga nka Eric? Oya ntabwo nigeze ndavyiyumvira ariko maze kumubona nagiye numva ndamukunze ego imbere ndabizi turabana b'abakobwa mu buzima busanzwe turavuga ngo urumva jewe ndashaka umuhungu yirabura agororotse aterura uhora uvyumva Eric iboga iterura ivyuma ivize ibi nibi byose ugashira ngaho wewe utarahura na Eric wari wipfuza umuhungu ameze gute mu buzima bwawe? Jewe ivyo vy'ubugogare ameze gute ntibyigeze binjamo navuga ati hamwe twohura n'umuhungu afise urukundo nyakuri noca ndamwemera kuko murazi iki gihe kugira uronke umuhungu akubwira ati ndagukunda gushikaho mugera ku rwego rwo gutegura urubanza ni ibintu bigoye cyane ego mu masengesho yawe wasenga uvuga ati Mana ndagusaba izo nk'umuhungu afise urukundo ego cyane Sami ati mu masengesho yanjye sinigeze saba ngo nkeneye umuhungu abakobwa mu byumve muze murumva yisokre yakoresheje yavuze ati ntiyigeze senga asaba umuhungu ngo Mana nkeneye umuhungu ameze uko yavuze ati Mana urampa umuhungu afise urukundo mu masengesho yiwe ubwo rero abarabonye umushinga ntahe wiwe Eric tuje kwa Eric nawe wewe mbere yuko uhura na Samia canke mu buzima bwawe ntiwanatugiye yuko woba wavukanye ubumuga canke ari byaje ukuze ukimara kubona kugendana ubumuga wari wifitiye icyizere ko hari umunsi uzobwira ko umukobwa akomeye atafise ubumuga nk'ubwo ufise yuko umukunda? Murakoze cyane ku ijambo jewe ibitekerezo byanje namye numva yuko nshaka umukobwa mwiza abandi nyine nawe urabyumva nawe numva ko nshaka umukobwa mwiza icuki n'umutambutse nyine umva nyine akwiye nyine naho ahonyoye n'isi yumva ati hariho umuntu arenganye niko rero jewe nari mfite confidence yuko nzoronka umugore kubera je nakukanye ubumuga nk'uko bariko barabibona niko navutse nikibujije nipo sempre naraja kudraga naraja kugira gute ntajya amapoto bikarangira nyine bihereye iyo ariko rero nari numva jewe muri jewe ko nipfuza umukobwa mwiza
ariwe twaciye tunahura burya ico yatora ko nico kikubaho mwiza cyane kuko bero ko navutse ntaco je bimbwiye nta byatumye ntakazi ikizere ngo kubera meze uko urumva ngo reka ngo nanje gucinja ngo kurondera ngo bamakurata oya ntaritegezo nyine kurondera Samira nawe urabyumva kubera umwizero narifise muri jewe ni kuvuga yuko agaciro niha narumva nyene ko nanje nzoronka nanje wagaciro uratubwiye yuko mu buzima bwawe wakuze wumva wifitiye confidence yuko hari umunsi uzohura n'umukobwa mwiza akaba umufasoni wawe mbese ngo warahuye n'amapoto menshi reka udufashe utugirire novuga utubwire muri make umunsi wa mbere utangura kuja kuresha reka mvuge kuresha canke kuduraga sinzi ko ari kintu nico kimwe kuresha umukobwa wa mbere wagiye kubwira hari habaye iki mwahuriye he yaguteye ipoto byagenze gute nyamara wa kabiri harabaye wa gatatu utubwire gushika umunsi byankanye no kavuga ati kankema ndarindiriye wa wundi bisezerano canke umunsi buhura na Samira jewe novuga yuko sinigeze ncikinege n'umwanya n'umwe mbe ko noreka kuja kurondera nayo uwo twahuye basha ko hari kera twari tukiri abana hacize imyaka myinshi ahubwo nibuka ko twahuriye ahantu hari mu rubanza umwigisha ari aho niwe yaregeze urubanza hari mu kirundo ico gihe hanyuma rero mutera imisitari aremera buryo wa mbere ntigeze amvuruka mugoro kubera je nguma nyine n'inzurukira urazi mutari hafi naho uwo wa mbere yaguteye uwinyana niko bavuga habaye yarafise yakubwiye ko ayo mpamvu ari impamvu yumvise imisitari yumvise imitoma myinshi nyine aravuga ati nta kundi anasaganirizo reka ndavyemera mugabo rero inyuma yaho nagiye rero maze gukura wumva ivyo vyari tukiri bato ntaho twari bwashikana nagiye rero ndarya amapoto mugabo gusa rero kurya amapoto ntivyasobanura yuko jishindeka kurondera umufasha kubera ko hariho n'abahungu bari bakomeye bakwije vyose ayo bana amabogari naza numva nibereye mu rigara bariko bararira kakademu kane ipoto yana ngo vyarangiye yana ngo nabona ngundi mutipe nkabona abahungu bakomeye bana bakinye umupira bakomeye vyataye bariko bararira ngo bateye ipoto avuga none ko bari abateye ipoto jeho habo ngaca numva ndaremye ati nari ipoto nk'abandi bose ashobora nongira nyine nkaja kuronde urabona rero bavuga yuko nataye kaje n'umwanya kubera wanje nyari bwatsi ahubwo iyo naza kubimenya nari kuyicarira avuga ati hariho ndindiriye bisezera wakundanye n'abakobwa bangahe abaguhevye imvo nyamukuru bakubwira bari kubera kuko urumva benshi muri bo mwari mwaraganiriye bigakunda kubera ya mitoma babatera ariko nyuma bikaza kwanga bakubwira ko impamvu ari iyihe ngo bakundanye n'abakobwa bangahe mbere y'uko na Samira James abayigise 30 yego urumva rero hari abo nanje bakuramo kuko nanje nakwemo abandi hari abo famille yabitavyemera hari abo bavuga ati haye kugendana n'ikintu kimeze nk'aho n'umuntu nkawe bivanye no kundemye urumva navuga yuko gukunda kwanje byari bigoranye rwose yari nk'intambara n'ubutsiya na Ukraine nawe mu buzima bwawe Samira imbere yuko uhura na Eric hari abasore baza kugutereta byagenda gute utubwire ese nawe ufise 30 nka Eric oya je ntibashika 30 mugabo arahari kamera ariko barahari kuko nta mukobwa ariko aragera mu bigero abura umusore aza kumurondera umunsi wa mbere uhura na Samira byagenze gute hari hehe wari wavyutse mu misa ndibaza umunsi wa mbere duhura n'umwamikazi canke mutarutwa Samira wa munsi je naravyutse mu busanzwe ja guteramira mugenzi wanje ndaza farumasi
jewe nyene ndahatiramira nkuko nyene ari umugenzi wanje tuba nyene turiterera inkuru Ari ngozi canke nyene Bujumbura nyene Bujumbura turatera inkuru ngize guca ni kubona akademu karinjiye hama nibaza mumukiriye rero ko bisanzwe akademu ndakaramutse nyene nirabira hirya nyene kubera nari nibereye kumwe nuko jama wanje kumbe simenye yuko hagati yiwe nawe ebana urukundo ahubwo rubira nk'isafuriya bicashagira bariko barakwanga hagati y'uwo mugenzi wanje umugenzi wawe muri kumwe muri farumasi ego yarakundana n'uwo burya rero nditiramira bisanzwe maze ubwiye rero kuraba umukozi wiwe aramuhagateye aricara nyuma sinzi ukuntu naciye numva ashatse kwihagarika kirabwira umugenzi wanje tifasha imfunguzo ndi kwihagarika arimo ndagenda urumva ndabasigaranye bibereye muri ravu yabo vyombatse wowe nta n'agatima kate eka hanyuma sinzi ukuntu akagatambura urakabona kandi ko kabikoze byose aya gatambara nakibagiriye mu bwiherero canabwira wa mujemo wacu bana agatambara kanje wagataye cyabo usanga bakibagiriye hari tibasiga no kandari jamara kandabiro niho nasigarana n'uyu mutarutwa nasigarana rero ndamutera imistar tubona umukandiro ka Eric niyo aranana umucamana araza ataramina iminota kirenda bigenza bona akabuzi oya subira yurabe wajyana n'inana kumbe n'Imana yikirabiko kumbe n'Imana yikirabiko acara subira akanimiro kawe ntabwo ufise kandi nabonye bamuhereje telefone akoshariki ati icyo telefone iguma yizimya nagahinda nanje ntoya basi genzo kwisabira Imana mugira byose uwo munsi basi nzoguturanza usanga yazi oya nanje telefone basi niyo umubanyi basi tiwapi sinzi ko rero Imana yagukoreye umari kagaburiye cara kandi zakanije namuhamagaye umunsi ugira gatatu wavyimbiye neza namwandikiye gito aca yishura 12 z'umugoroba ndamutelefone kunyitaba nyine urumva ntabari yego sinzi ukuntu rero Imana yacengaje bora ndamutsige sinovuga ngo ari umuhiga nakoresheje je nagiye gushaka mbona vyabaye ni ikihe kintu yagukoreye ukavuga ati sinigeze ndakibona kuri babahungu bose batubwira mwagendanye urumva tugiye kuraba urabona ukuntu Imana yamuremye ngiye ndamusabye nk'ikintu nkamubwira nk'akagorane nagifise nkabona aragerageje uburyo bwose ako kagorane arakafashijemwo kandi ubona ukuntu Imana yamuremye kandi na bamwe batuvuga ati barakomeye ndababwira ati burya je ndafise ikibazo urumva barakwega amaguru bagaca batangura gusigura ibintu bakazana ibyo mu binjana byaheze rero ncavuga toya abonya reka ndabihoze tubadaye n'uyu muntu nubwo Imana yamuremye kurya nta kibazo iwanje nta ngorane nari umuntu mu buzima bwanje nkwenga gake ariko tumaze kumenyana narumva nyine umunezero kuko jewe ndi umuntu nakuze burya ibintu byo gutwenga byari ibintu bingora cyane nta ngorane wigeze ugira mu buzima bwawe zatuma udatwenga oyaje nakuze mbona atangorane fise kiretse yuko je nakuze ntabona papa sinzi yuko arico byo byaravuyeko papa sinigeze ndamubona sinovuga ngo yasuku numva bamuvuga nta sinigeze ndamukubita ijisho numva ngo yarabayeho gusa abantu bakivuga ko urukundo rutaba reka nongere mbire imisoro wowe nimba rutaragushikira urukundo ruriho kandi rwa vrai kandi nyabwo pana rwa rundi nyene ruvuye ku mutima imitima ya yindi nyene yonyene yivugana urukundo ruracaba kandi ntirucagura n'abahungu ntibacitse intege zo kuvuga ati nta rukundo rukibaho n'ubundi sinoja kugira n'ubundi hariya jeweho ubwo ntajanye ifaranga urukundo rubaho
abahungu bigirira icyizere kubera muri no minsi hari umuntu ujya yambwiye ngo jewe bakaza imyaka ngo mirongo kwiza mirongo kandi ngo jewe ndacyari umusore ngo yaraheze ishuri ngo ndaheze ngo mugabo muce kurongora n'ikindi mu mutwe ambwira ati usanga rero niyo shwa yawe wahise turumva nta kindi kintu no gufasha mugabo jewe urumva ko nabikoze oya ahubwo wowe ikintu wanyeretse burya ubu nyene ngomba ndubuke mbwire abavyeyi kubera abakobwa banyumva urukundo nawe ni waba wumva rukurimo ukamenya uko ufata uko urukundo si ikintu cyo gushimisha uramenya ukuntu ufata umukunzi wawe nagira uduhe umuco kuri uno munsi abahungu benshi hariho abahungu uno munsi bariko baragerageza guca hirya no hino reka ndavyita kurondera ama excuse yo kuvuga ngo biriya bintu si ivy'iwanje biriya bintu abakobwa ubu abakobwa bo hari abakunze kuvuga ngo abakobwa bose ngo barasaze ngo abakobwa bose reka uduhe umuco rero no munsi eske koko Samia yagukunze kubera amafaranga nipo no kugira yuko numo razaro naho nyene mwe bibiliya yiko Samia nta kintu na kimwe yigeze nkundira Samia yankunze atanije konfisa atani safuriya nani najya ngira ku ikarato n'akamatera kahobye kandi nipo n'ubu n'ahantu nipo arishikana nipo ku bantu bamuzi ba hafi yiwe nibo boshingira nawe nipo nta kirafise nipo mana yanjye abavuga nabo ngo ku bakobwa bubu barasatse ngo bakunda amafaranga ngo bagira gute je mfatiye kuri Samia mama yarabise abahungu bafise amafaranga afise n'inyuma y'uwo onye haro n'abandi twe tutazi ushobora gusanga bari bifise je nivyo bari bifise ro mugabo agakunda nipo je nababwiye nimba Samia yaje ikwanipo kubera ngo abonye ngo amamiliyoni ngo nipo ngo afise canke ngo amajana ngo nipo ngo afise y'amafaranga abakobwa barababishira ahubwo novuga ko ari babahungu batifitiye icyizere hagiye utifitiye icyizere n'umuntu aguciye ko ahubwo urikumira ukamenya ntiwo muvugisha kuko umusore nyamusore ntushobora kuvuga ngo umukobwa noneho nimba ugiye kumupresenta imbere amafaranga ya mahera nyine azovuga ati ya cyane none hari uwanka ibyiza ye hari uwanka agateka numushira urukundo azakira urukundo numushira amafaranga azakira amafaranga numushira umuduga azakira umuduga nuko ibintu bimeze nabundi abakobwa urukundo bararufise cyane akarorero ni jewe ntwari tarama watubwiye yuko wamubwire yuko ubuze amahera kugenda kuri kwishure akaguha amahera ya bisi akagufasha muri turiya na turiya yarakondo yuravyibuha eske kuba karaje mwako kantu canke ni vya bindi abantu baba bibaza nyene uko ivyo nivyo bibaza ariko ntabwo ari ivyo nubwo navuze ati ndamubwira ati mfise ingorane iyi yarayimfashamwe ariko ndibaza yuko ngira yazinduka 11 agiye kuwandaringa nkuko akunda kubivuga kugira ngo ntambabaze aronke ico namusavye rero avuga ngo nakunze amafaranga oya ntabwo nakunze amafaranga ahubwo namukunze kubera urukundo afise niyo mpamvu namukunze ico kintu ntibaze basubire no kuciyumvirana gato cyangwa kukivuga kuko baba bariko bararenga karimbi cyane twavuze byinshi mwagize urugendo rwinshi urugendo rutari rworoshe ariko Imana yarahabaye gushika aho bigeze no munsi turashima kandi turahimbaje nezeye kubwa Samia kubona no munsi avuga ati ndashobora gutwenga kubwa Eric Imana ibeguhezagirira kuko wakoze igikorwa gikomeye cyane apaye ko yavyibushe cyangwa ibindi byo ni ibintu bisanzwe ariko gutwenga nivyo ushobora gusanga kubera kwa gutwenga ari byo byatumye navyo atani ubundi buhinga bakoresheje rero onovuga tugana ku musozo wacu buno munsi hari ugwaruka rwinshi no munsi turiko turabona rurajuragirika
muri ibi na biriya na cyane cyane mu bijyanye n'urukundo surtout ku bakobwa cyane cyane mbese n'abahungu bafashe ingingo y'uko umengo mu gihe tugezemo ni batujuragirika koko rwa rukundo nta ruhari urukundo n'amafaranga n'uburyo niki nka wewe nka Eric ubaye muri buno buzima wabonye malgré uko wavutse bitandukanye nuko abandi bavuka ugaca mu buzima waciyemwo abantu 30 bose bakubita akagere mugabo ukagumana novuga iyo confiance yo kumva yuko wewe uri wewe ushaka kugera aha hantu niki wanura urwo rwaruka kuri uno munsi rubona yuko atarukundo ruhari kuri uno munsi rubona yuko urukundo rutorana n'ibindi hama hari n'abandi muba muri mu rugezo rumwe boba baravukanye ubwo bumuga boba bafise ubumuga bakitera icyizere haba ubumuga butandukanye bwari bwo bwose canke afise ingwara kanaka idakira afise ikibazo kinakiriya ni kihe akamvuge n'akayega kemanyi gubatekerera kuri uno munsi kubakurikiranye ikiganiro kugira ngo bizobafashe bibabere nk'inkoni yo gushika aho mwageze twifuza mbere ko muzona hari ego murakoze cyane ku bantu ba mbere misure n'inkumi ubu ihari nibwira yuko icyo kintu cyo kuvuga ngo nta rukundo rukiyaba bakajuragirika ugaca usanga banagiye no mu bintu bitaza ngo reka ngo ndondere ngo numva babivuga ngo uwumfuvya ngo reka ndondere ngo uwumfuvya ngo hanyuma ngo ibindi ngo byo kubaka ngo reka ngo sinuze yanje kwumva ko waremanye umutima wa gihungu yonyine niyo nsinzi ya mbere ufise nibwo butunzi bwa mbere uvuze nizo mbaraga zawe ufise kumva ko waremwe nk'umuhungu uwo mutima rero waremanye wo kurinda nyine nk'umuhungu gusa Imana yakubaje ati none wawukoresheje iki sokora icyo wishura n'ikazi kawe nibumve yuko kurinda gukora iki jewe iki nabanje ndasenga Imana ati Mana ingorane nzohura n'ibi bintu ninjiyemo uwo mutima wandemanye kunyima amaguru n'ukuboko ivyo ndavyirengagije ariko ingorane zose tuzohura nazo zonkwe umutima wo kuzirinda kandi nzozigwanye ndazitsinda kwiyumvisha rero yuko urukundo rutakibaho bivana nawe nimba rutarakugerako hari abantu rugerako kuko n'inyuma yanje hari umuntu n'umusore wundi yibaza ati urukundo ntirukibaho nuko je nagize amahirwe yo kubivugira kuri televiziyo ndaza rero n'abandi babibona hariho n'abandi bagira ayo mahirwe y'urukundo bakayafisha ubusa kuko abahungu bose si bose babona imbere si bose babona byo neza viziyo yabo barashobora gukundwa mugabo wowe ntubone ukunze none ugira ntabasumbya santi hariho nk'umuhungu usanga Sami wanje yarakunze yaramufite santima nyinshi zirengeje n'idogere yari iri atarazishikana mugo barapfanye none nkuwo numva ko yatagaje amahirwe none nkuwo cumubwireranya mu gaciro k'umuntu w'umushinga nayo w'umugabo oya aba genero nimve ko bategetse kuba abantu b'abagabo bumve yuko nibo banyumva ko utabaye mariye none numva uzohagarara imbere y'abantu kubasigurira ibintu ngo umushinga ntahe ngo uterura ivyuma nkugira gute woterura ivyuma bagaca bakugira umukuru runaka ngo nuko uterura ivyuma umugabo ufise umudamu utambukanye baragushira imbere y'abantu n'ibyo uvuze bakakumva ati umuntu ariko aravuga nk'umuntu w'umugabo mugabo uri muri ivyo abanya ntibikunda ntibumvire ko bategereza kuba abantu b'abagabo kandi urukundo ruriho ari abakobwa barira twe twarabuze abo duha urukundo kandi bararufise hariho n'abahungu barira ati natwe twabuze abo duha urukundo turarufise urukundo ruracahari yego gusa novuga byuko ntibabone imbere hama ku bantu bagendana ubumuga bareke kwikengera kuko cyo kintu cyangwa impunzi mu buzima confidence kuko ari umuntu agendana ubumuga agaca amugana no mu mutwe ugasanga yamugaye inshuro zine ugasanga yamugaye inshuro zine aho umuntu agendana ubumuga ugaca usanga n'umupira yase kuwumesura kumva no mesura umupira urumva ngo ntibumva ngiye gusega muri ville urumva ngo ivyo Eric ni po sempre sinigeze ndabibamo hariho n'abantu bamamagara ngo none ngo kutaca gusega ngo bayeho gute
aco gituma bavuga ati niko sempre umutunzi je sinigeze nishaka kwerekana ubworo bwanje muga atari uko nari ndabuze bagaca bavuga rero ngo niko sempre umutunzi aho rero nari ngerageje kubwira abantu bagendana n'ubumuga bumve ko ari abantu bashoboye bumve ko ari n'abantu igihugu nabo gitegereje kuko kubera nta muntu udahawe n'intuze udahawe iteka n'igihugu cawe nta kindi kintu kizoguha iteka naco riri igihugu kiguha gute kiguha wa mwanya n'igihugu kibona ati uyu muntu hariho ikintu amazi none uzobura umuntu zega uzoba ufise agaciro igihugu kizoguha agaciro ya nakimaramaza ugira gute kubera biragoye gusega umuntu atacu mwasezeranye no mwasezeranye ikintu kugira umwibutse ati mbega bya bindi gute biba bigoye urumva rero byo bigire confidence bategura ama projet yabo nta muntu n'umwe adashigikiye hamwe bashigikiye bategura nabo umugambi kugira natwe tufati ya mbere mu guteza imbere igihugu tube icitegererezo n'imiryango yacu tugire imiryango twigisha abana bacu ahantu heza twigishe n'inyuma mu miryango yacu hari abakenyi tubafashe tuve muri urakoze ahubwo tuje mu babwirwa urakoze. Samiya hari abakobwa benshi no munsi twashize imbere gukunda kubera ko ibyo tubona imbere yacu ariko hari umwe yabivuze neza ati ushobora kuvyuka mu gatondo wizigiye wakunze umuntu kubera afise inzu ejo kurusirwa ikabigasha suko urwo rukundo ruzobandanya uno musi rero hari abo bakobwa baba banabona n'umuntu ati ujya muntu asa kurya jewe umukobwa mu gisagara cya Bujumbura ujya muntu asa kurya yanyubahutse ugasanga hari ibintu novuga bitubera inzitizi zo gushika kuri rwa rukundo rwawe tuba twipfuza tuba tugira ariko wowe waranabisinze wewe waragize ayo mahirwe niye mpanuro gutekerera abigeme buno munsi ubivanye na experience mvuga ufise kugira ngo uno munsi tubone hubakwa imiryango irangwa n'urukundo apana kurangwa n'ibintu biba bigize izongo canke n'abandi bantu. Abakobwa bo muri iki gihe nababwira bareke gukunda ibintu by'amafaranga cyangwa imodoka inzu nziza kuko bijya birahera bijya n'ibyisi kandi iyo ukunze umuhungu ngo nukubera afise bijya ejo bishobora gushika akabibura none niyabibura mwamaze kubana uzoca umuheba ugenda kuwunda bifise akunde umuntu uko ari kose ariko ibintu by'amafaranga n'ibintu by'ubutunzi n'ibintu by'amaboga ariko ko ashobora no munsi kuba byibushe ejo bigashika akona nawe byakubaye none ihoho yonze mwamaze kubana uzoca umuhe usubire kugenda kurondera uwundi mubogari Mbega wewe uwo wundi mubogari naho wo muronka bose biciye bigenda bimera nk'uko bizoca biherera wumva uzogera kwiherezo ugeze ku bagabo bangahe nibakunde umutima bakunde umuntu ukwari kuko ibintu by'isi birarangira. Ndabashimire rero cyane kubona mwadukurikiranye ndabifurize ko bandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi mubandanye mukurikirana ibiganiro bya BTV ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu murakoze. kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira mu mariage ngo ari grave ngo mariage ngo ni ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate tuno duto twikorera wewe genda uravya akunda urukundo nawe ivyo yanka nawe uvyanye